nongeye kubaramutsa mwese abakurikiye channel ya Tuyagire Vanessa. Uyu munsi nshaka tuyage kuri Princess Latifa. Princess Latifa numukobwa w'umwami wa Dubai. Umwami wa Dubai numwami atunze cyane, mwese murazi muri Dubai hariho n'abantu benshi baje kurangurira. Numwami wa Dubai. Uwo mwami yitwa Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Uyu rero Princess Latifa hari haheze igihe azahagera igihe aca ku makuru, yongera agenda aca ku makuru. Mu myaka itatu iheze yaraciye ku makuru aho yaratorotse ngo ave ibwami agende mu bihugu byo muri Europe canke ahandi yipfuza. Ubwo rero umuntu yaramutorokanye babafatira bakiri mu bwato mu mazi hafi y'Ubuhindi, baramufata bamukurayo bamusubiza inyuma. Bamaze kumusubiza inyuma rero iyi nkuru iri kuri Inside Edition. Bamusubije inyuma ngo bamutwaye mu nzu y'ifungiro ngo hamara amezi 3 afunzwe, bamuvanayo bamutwara iwabo mu nzu imwe mu nzu zase nziza cyane zizimvye, batora icumba bamufungiramo. Aho rero ahamaze igihe kinini adashobora gusohoka, adashobora kubonana n'abantu bijya nino. Rero harageze igihe bivyura induru mu muryango mpuzamakungu, iyi miryango ngo ijejwe uburenganzira bwa muntu, kugeza naho barungika umuntu ngo aje kumuraba. Uwo muntu aragenda, uwo Latifa baramuzana, ahahurira n'uwo mugore yajeje uburenganzira bwa muntu. Hanyuma uwo mudame umengana umugore yaraje uburenganzira bwa muntu, barafata ifoto, agaruka avuga ngo babonye ngo atakibazo. Mu bisanzwe umuryango w'umwami watangaje yuko ngo ubu Latifa yoba ari uko afise ibibazo bya bipolar, ngo bakaba bashaka kumukingira kandi ngo bamucunge. Burya n'abarabu basanze vyoroshe guhenda umuzungu. Hanyuma niho ubu rero yagarutse mu makuru, kuko mu mezi aheze bavuze yuko yoba na mezi ashika hafi 9 yarashoboye kuriba azara record ama video yaho abohewe, ayarungikira bamwe mu bagenzi biwe canke abajeje agateka akazi na muntu ngo bamusabire arekugwe. Ariko igitangaje nuko Latifa umwami, Princess Latifa umukobwa w'umwami yavutse mu 1985 mu kwezi kwa12 mu itariki 5. Mu ncamake arakuze, ansumvye amezi make cyane, ariko arakuze. Ibi rero bica bituzana kwiyumvira kubera iki umwana w'umukobwa w'imyaka irenga 30 yoba akigenerwa ahantu haja, yoba agifatirwa amategeko. Kuko biriya bihugu by'abarabu ni bihugu bitemerera umukenyezi kugira ijambo. Ego me natwe muri Afrika turabizi neza yuko umugore cyangwa umwana w'umukobwa atagira ijambo kungana n'umwana w'umuhungu, ariko twebwe ntiturashika kuri rwa rwego nk'ubwo abarabu bariko, kuko twebwe nubwo Afrika abakobwa canke
abagore basuzuguritse bagawa, ariko ntituri kuri urwego. Twebwe turashobora kwijana ahantu tukaja gusuma, tukaja kwishure. Benshi nubwo bahebeshwa amashure rimwe na rimwe biva ku bukene bw'abavyeyi, agaca hitamo ngo umuhungu aba ari we yiga, ariko ku bavyeyi bishoboye usanga abahungu n'abakobwa bose barize. Hanyuma kandi twebwe muri Afrika kenshi umukobwa mu myaka 30 aba yaramaze kubaka urugo. Vyaramugoye naho ataruba ku rugo, kenshi abavyeyi mu mutima baba bavuga ati mana woduha agasohoka. Niko biri muri Afrika henshi. Ubwo rero ukiyumvira kubera iki uyu mwana w'umwami Muhammad bin Rashid ateye kwemererwa kuja muri ivyo bihugu by'abazungu. Kandi tuzi yuko uyu mwami n'umwami atunze cyane, ndetse no muri Europe ahafise na cyane England ahafise ubutunzi bwinshi, ahafise amazu menshi. Kubera iki? Ariko genda biravye neza usanga ari umutekano w'igihugu, si umutekano kumwankira kwaja ahanze. Sinibaza yuko ari umutekano w'uko ngo nukubera ko abarabu basanzwe bankira abana b'abakobwa ko baja hanze bijana ahantu bonyene, ariko kubera ko ni umwana w'ibwami. Rero umwana w'ibwami kesha bazi amakuru n'amabanga menshi y'ibwami, mugabo ibwami badashaka ko yigira amenyekana, kuko murazi hari ukira rugo rufise amabanga yako. Ubwo rero usanga Princess Latifa yankigwa yuko aja hanze mu bihugu by'abazungu, ko abazungu bohava bamucijya nino bakamumenesha amabanga, akavuga ibintu byinshi by'amabanga y'ibwami, kuko murazi na Dubai nayo ntiyoroshe uhageze ku burenganzira bwa kiremwa muntu. Hanyuma kandi uyu umwami Mohammed bin Rashid ngo ni na Prime Minister of the United Arab Emirates. Urumva yuko si n'umwami gusa, ni na Prime Minister, ajejwe amabanga menshi. Rero ibi bica bitugarukana nkatwe abavyeyi kwibaza, ni ryari umwana, ni ryari wumva ko umwana yakuze, ni ryari wumva ko umwana yakuze, umwana ashobora kwifatira ingingo ziwe, ni ryari? Kuraba bobona abantu bo ku rwego rwo hejuru, ariko kuri twebwe natwe abantu basanzwe rimwe na rimwe hariho n'abavyeyi bameze nk'uku, mugabo badakumbure fungira abana babo mu mazu nk'uku ku rwego nkuru. Ariko hariho abavyeyi usanga akontorora umwana wiwe n'ivyo yiga akabimucagurira ngo nkeneye wiga ibi. Umuvyeyi akavuga ati jewe nkiri muto nashaka kuzoba iki niki, shaka aba ari byo wigira uzobibe. Ibi ikuvyukuri harimo ubwiza hakabamwo n'ububi, kuko ubwiza ku umuvyeyi wese yifuza ko umwana we atera imbere. Umuvyeyi wese yifuza kubona umwana ameze neza mu gihe yakuze afise akazi keza. Nta muvyeyi n'umwe w'umutima yifuza kubona umwana wiwe abayeho nabi yarakuze. Ariko rimwe na rimwe abavyeyi baribagira yuko kira muntu abaho ubuzima bwiwe. Ivyo umuvyeyi yifuza ko umwana yiga, hari igihe umwana nawe atabavyiyumvamo. Ntigice gisigura yuko kubera ko nk'akarorero je byo nashaka kwigira canke ivyo no kwigira ngo ndabihatire ku mwana wanje ngo genda uvyige, ngo kubera je ntabishoboye, canke kubera je nabishoboye nkaba ndabikoramo nkaba mbona akazi kanyorohera, ngo gice gisigura ko n'umwana wanje kazomworohera. Ivyo rero nka twebwe abavyeyi benshi turi muri diaspora, na cyane cyane abavyeyi bafise abana bamaze kuja kuza kaminuza, ibi bibazo nk'ibi byo gushaka yuko hari ikintu umwana arangura wewe wakuze utaranguye birahari. Bikaba ari binatuma hagati y'umwana n'umuvyeyi haza icuka kibi, canke haza imitonga canke intongane. Ni vyiza yuko rimwe na rimwe umwana utahura, kwanza si rimwe na rimwe gusa, umwana yamaze kurenza imyaka
12 aba amaze kugera ku myaka yo kwiyumvira uwo akwiye kuba muri kazoza kiwe adahuruduka cyane. Ku myaka 16 umwana aba yamaze kumenya, 70% aba yamaze kwiyumvamwo ati je ninja kuri kaminuza nzova mwiki. Rero aho kumubwira ngo yaye ngo shaka wigiki, ni vyiza yuko ahubwo umufasha kuri cya kindi ashaka kuzoba, ukamubera umuherekeza, ukamushigikira, ukamusuguma gukorana inguvu kugira cya kindi wenyene mu mutima wiwe yifuza ko azoba agishikeko. Burya Imana itanga ingabire umwana akivutse, kandi iyo ugerageje kwitegereza neza urashobora kubona umwana wawe ikintu gisa n'icyo azaba mu buzima bwiwe uko mubana bukeye, uko cuko bwije. Iyo witegereje, iyo wamuhaye umwanya wo kwisanzura ukamwitegereza neza, ni byiza rero yuko abana bacu tubareka bakiga ibintu bibari mu mutima, bya bindi nibaheza kuvyigira bizagirira akamaro bo ubwabo, bikagirira n'akamaro sosiyete barimwo, bagakorera igihugu n'umwete. Kuko iyo yavyiza avuga ati ibi ni ngombwa nivyo nshaka, niyo arose akazi agakora neza cyane yumva atunganiwe. Ariko muramaze kubona abana benshi ngaha muri Amerika, na cyane cyane abana b'abazungu, bagiye bategekwa kwigira ibintu bakiri abana badashaka. Ariga vya bindi abavyeyi biwe bakamurikira amahera kuko ari vyo abavyeyi bamutegekera, ahejeje agaca agenda gufata ingurane akiga bimwe vy'iwashaka, nk'uwo n'umuzigo abavyeyi baba bamushizeko kugira ngo abanze yige aronke masters canke doctora muri vya bindi abavyeyi bamushakira, kubera kubagamburukira ace yongera yihundi muzigo asubire kwishure yige bimwe vyiwe. Rero ico ni kintu ku vy'ukuri abavyeyi benshi bakwiye kuraba. Hanyuma kandi gukontorora umwana sinibaza yuko ari ko kumuha indero. Gukontorora umwana sinemera yuko ariko kumuha indero, ariko guhanura umwana niko kumuha indero. Kuko iyo umukontoroye cyane uko akura niko yiyumvamwo, yuko umwanka mu bisanzwe utamutahura. Ariko iyo umuhanura, ya makosa yakora ukamuhanura, arahindukira mu nyuma, naho yogwa mu makosa akavuga ati ye abavyeyi banje bari bampanuye, naho vyanshikiye ibi nije navyikwegeye. Ntashavure, ugasanga we yita kwimfane ntayita ku bavyeyi. Rero uyu Princess Latifa ubu ari aya ma video yasubiye kuba breaking news. Ugiye ku makuru ari hose uriko urabibona, asubiye kuba breaking news. Ubu aba bakoroni bigira abajeje uburenganzira bwa muntu ndabigize uko kubera ko hari habo bakurikirana cyane n'abandi usanga batanegwa ibibabako. Aba bakoroni bigira abajeje uburenganzira bwa muntu bubahagurutse bariko bavuga ngo bagomba bisubiremwo, bariko berekana kumenga bazamurekuza se amurekure. Ntituzi rero yuko bamurekuje se akamurekura yuko nyamukobwa azaca hitamo ati je nigire mu bihugu by'abazungu canke yuko azoca aguma aho ibwami, ntitubizi. Ariko iniki ni ibintu vyo kwigirako, guko uyu mwami aratunze cyane cyane, bisigura yuko aha mu isi dufise hari ubutegetsi butatu muri ino si buhambaye bukora cyane na wewe n'amaso ukabibona. Ubutegetsi bwa mbere n'ubwa Satani. Satani hamwe isarakora neza, uzi kubiraba nta nikibazo na gito. Satani ntaboshwe abantu b'Imana. Satani ari mwisi akora. Satani ari mwisi akora. Ubutegetsi bwa kabiri n'abanyamafaranga, ababilioneri bafise ijambo, yaja mu mugambwe yawureka. Umubilioneri muri ino si ni ubutegetsi bugira kabiri. Ubutegetsi bugira gatatu n'aba banyapolitike. Nibo abanyapolitike rero imbere ya Satani nabo babilioneri nta nakajambo bafise,
atari amajambo menshi gusa y'impari n'ibindi bintu nta n'ikindi baba bafise barya ba biliyoneri bakorana nyene na satani bagakora ivyo bashaka vyose kandi bibi. Aba banyapolitike nabo bakavyemera kuko urumva nabantuze n'incoreke zabo z'ubwo butegetsi bubiri buri ngaha mw'isi. Niko no bivuga kuri uyu mwamikazi. Hanyuma hari iyindi nkuru isekeje. Hari iyindi nkuru yaciye kuri CBSN kuri televiziyo ya CBSN isekeje. Iyi nkuru ni y'umu actress yitwa Ashley Judd. Uyu Ashley Judd ni umukinyi w'amafilime. Hanyuma berekanye yuko iyi nkuru yaciye kuri ntuzeye. Iyi nkuru ya Ashley yari kuri Inside Edition. Iyi nkuru nayo ya Princess Latifa iri kuri 60 minutes yiravye urayibona. Hanyuma uyu Ashley kuri Inside Edition bamwerekanye ateruwe n'abagabo babiri. Abagabo babiri bafashe igihuzu barakiboha, ariko icantwengeje ni igihuzu ciza barakiboha, ikindi barakiboha urumva cenena ajamwe araryama. Umwe afata hunda bamufise ku rutugu nk'inderuzo bamutwaye ngo yavunitse ngo yavunikiye. Mwumvirize neza, umustar wo muri Hollywood, umu actress, umukinyi wa filime ngo yavunikiye mu kibira muri Kongo. Barode kazi, hariho ibintu muri ino si bitugora no gutahura. Mu gihe ca corona, mu gihe babaka imbibe zugawe, mu gihe ibintu byose bitagenda neza, ngo umu actress Ashley Judd, umukinyi w'amafilime, numu actress n'umukinyi w'amafilime, ngo mu kibira ca Kongo indani, apana ku mupaka wa Kongo, apana kwibarabara, apana muri village, apana mu gisagara, no, mu kibira indani ngo niyo yavunikiye. Hanyuma ngo icari camujanyeyo, mwumvirize, ngo icari camujanyeyo wildlife research. Barundi kazi, ibi bintu ni ibintu vyo kwiyumvira. Ibi bintu, iyi nkuru yumvikana isekeje mugabo kubera ko baduhenda ibintu byinshi byoroshe twavyemera. Nico gituma ubu bashaka kuvuga ati wildlife research tukemera. Barundi kazi, reka tuvuge Kongo. DRC ntiyari muri Kongo, yindi yari muri DRC Kongo muri Afrika ubu ni igihugu ca mbere kizwi yuko atamutekano ukwiye, na cyane cyane no ku banyamahanga, kubera ko abagwanyi benshi bari muri kiya gihugu. Kandi ntibaba mu bisagara, mwibuke, baba muri ayo mashamba. Rero ngo kuvunika ukuguru ngo yagiye muri wildlife research. Barundi kazi, muje kuja kuri Inside Edition murabe. Nta barya abantu bajejwe amashamba ibidukikije bari kumwe. Nta muntu n'umwe mu profession ubona turi n'umuntu wa security yiwe bari kumwe. Ni inkuru iteye amakenga cyane gose. Mumenye, ngomba mvuga iki kintu ariko ndazi yuko benshi muri mwebwe mutazacakira neza, ariko nagomba ndababwire, muri ino si ibikorwa byinshi byiza gose, ibikorwa byinshi byiza bikorwa n'abagore. Ibikorwa byinshi byiza byo kugira neza, ibikorwa wo kwiyumvira byinshi bibaho byiza bikorwa n'abagore.
n'ibikorwa vyinshi bibi, ibikorwa vyinshi bibi abagabo baba bashaka gukora babikoresha ku bagore, babicisha ku bagore bakabikora. Nukuvuga ivyiza vyose uzobisanga iwacu ku bagore, n'ibibi bindi vyose uzabisanga iwacu. Uko nukuri guko muri politike iyo bashaka umuntu igice kinini bazokoresha umugore, muri spy igice kinini bazokoresha abagore abagabo badashika, mu gutwara ibintu vy'uburozi n'ibindi badashaka yuko abagabo, kuko abagabo movement yatera makengo ari we wese mugabo umugore biramworohera cyane gutwara ibintu abantu ntibamwikeke, kuko basanzwe n'abantu bakunda kuba bagendana amasakoshi, urumva biroroshe cyane yuko umugore akora ibintu ntihagire umuntu n'umwe abicikanda. Rero kubona ngo deep in the forest ngo actress wa Hollywood yari yagiye guhiga wildlife research. Barundi kazi, nimba toba yari yajanyweyo no kurondera titre ya movie ngo ivyo abigire mu bubeshi kugira bakine movie, kuko niko bakora Hollywood n'ububeshi gusa. Nimba tarajanyweyo no gukina kurondera role muri movie bazomukine asohoke kari ibintu byamubaye, ko murazi yuko iwabo n'umubu uriye barawukina mu movie. Nimba bitaruko hari kindi kibi cyari cyamujanye ku cyumviro canje. Ico kibi nta kindi ni gutwara Ebola canke izi za corona, nta kindi cyari cyamujanye. Yajanywe n'ibintu bibi, atari yagiye kurondera rore ngo bazomukine agira iyo trick yo kuvunika ukuguru, azoba yari yajanye izi za Ebola bariko baravuga ngo hanaha muri Kongo ngo Ebola yagarutse tutazi ko yagarutse. Sio vyonyene, nta kindi kintu muri iki gihe ca corona. Nukuntu tuzi aba bantu batinya, nukuntu tuzi Kongo iri occupied n'ibibazo, ivyo vyoshoboka. Ariko hari ikindi ca gatatu na nibagiye. Ca gatatu ashobora kuba yari yagiye kuri destination ya spy exchange, uko murazi yuko aba spy aba bantu bampatse ibihugu kuntu spy zigenda, kira government, kira gihugu cyose, kira leta yose y'igihugu muri Afrika barafiseyo abakozi babirabure babakorera, abo bita aba spy. Mu Burundi barabafiseyo, Kongo barabafiseyo, Tanzania, nta gihugu na kimwe muri Afrika aba bazungu badafisemwo aba bakorera indani muri leta, bamenye bati leta ikirapanga ibiri kirakora ibiri. Ziga nama zose mwumva bagiriza igihugu ngo kunuku hajya kiya gihugu naho cyo harira cyangwa kikareka gukushikiriza raporo abari indani muri ico gihugu muri yo leta. Rero nimba toba yari yagiye kurondera role azakina muri movie, azoba yari yatwawe nukuza kudepoza za Ebola na corona. Atari ivyo azoba yari yagiye gutora guhura nabo bantu baba spy bamuha information. Ivyo bitatu vyonyene kubesha ngo yegeye ngo muri wildlife muri kino gihe ntibishoboka. Muri Kongo muzi yuko muri Kongo atamutekano uriyo, muzi yuko muri Kongo hari imigwi myinshi y'abanyeshamba bagwana badaharurika. Ntigishoboka. Hari mission zitatu zari zamujanye and mission accomplished, guko bashoboye guhenda abantu kandi abantu bazavyemera, kuko ni bake baraba makuru bakiyumvira ati ibi bariko baratwereka nibiki vyihisha inyuma. Benshi barayaraba bakemera ngo niko vyagenze, ariko jewe ntavyo nemeye yuko yavunikiye mu ishamba rya Kongo ngo ari ngo guhiga ngo kugira ngo wildlife research. Ivyo bikoko ico babihiga ko bavyiga ko nta ukizi. Hanyuma icanteye n'amakenga kindi nuko mu kwezi kwa kane mu mwaka wa 2019 habaye inkuru igomba gusa niyo. Kwanza reka manze nsubira inyuma ngo ukuntu ibi ndahejeje. Nyuma ngo mu kwezi kwa kane umwaka wa 2019
habaye iyindi nkuru isa neza niyi gusa bitandukanye gato isa neza niyi numu actress muri Hollywood kandi aho ni 2019 hani muri 21 Hollywood actress mu Hollywood nawe yagiye mbebasha yitwa ngo Camberry Endicott nawe ngo yagiye muri Uganda ngo kuraba gorillas uyu Camberry Endicott nawe mu 2019 mu kwa kane ngo yagiye muri Uganda ko kuraba gorilla ngo ari kumwe ni couple imwe ngo yaba Canadian ngo yo couple ngo yari umugabo n'umugore mugabo ngo bashaje ngo kandi ngo umugabo ngo agendana ngo inkoni ngo umugabo muzungu agendana inkoni ngo hanyuma bari muri ziga modoka z'abaturiste ziga modoka zizungurukana abaturiste muramaze kubona ama park y'ibiko kuntu haba hari abantu n'imiduga bazabara bazungukana babereka ngo abarundi kazi dusigaye duhendwa tugahendwa tukemera kila kitu ngo hasokoroka ngo bari muri iyo modoka ngo hasokoroga abagabo ngo barayihagarika iyi nkuru iri kuri CBSN ngo babahagaritse mwumvirize neza ngo babahagaritse ngo baca batoramwo uyu Camberry abari we wenyine ngo batwara ngo n'uwo mu tour guard uwo mugabo w'umutour guard ubage babereka aho baca ngo abari bo ngo batwara mu mashamba yerekeza Kongo hanyuma ngo bashitseyo mwumvirize neza ngo aba bagabo babirabure baragowe rimwe na rimwe ngo abagabo babirabure ngo babashikije mu mashamba urumva bagize kidnap ngo ntibigeze babakubita mu bitega amatwi kuko kidnap murazi ukuntu zigenda ntibigeze ngo babakubita ntibigeze babaturubika kandi ngo ntibigeze bamufata ku nguvu ngo ariko ngo hageze mu ijoro ngo araba hejuru ngo abona ngo the sky is so beautiful, the sky was so beautiful. Muje kuri CBSN murabe kurayeba hanyuma ngo atangura kuba yagisha mwumvirize guhenda umwirabure biroroshe kose ngo atangura kuba yagisha ngo yagisha abandi ngo abo bamufashe kidnap ngo atangura kuba yagisha ngo babwira ngo iwacu ngo ntitugire ijuru ryiza nk'iri iwacu aho ngo nihe ngo ni mu mashamba ngo atangura kuba yagisha ngo iwacu ngo ntitugira ngo ijuru ryiza nk'iri ngo hanyuma ngo nyene urumva batera inkuru ngo mu buryo bwo kuborosha ngo ntibamwishe barundi kazi iyo wafashwe ugatwarwa nkuko kugira unikeke ko baza kukwica baba bagukubise bagucunaguje haba hari ibintu bariko barakugirira mu mutwe uvuga ati ngeze kuri umunota wanyu mugabo bagufashe bagutwara neza ngo yagiye ngo atwaye n'uburengeti yavanye muri iyo modoka arashika ngo bamushikanya muri iryo shamba ntibamukubise ngo abagabo babirabura bafise inkoho ntibamukubise ntibamufashe nabi ntibamubatse mwumvirize neza ngo kandi ngo bamuha amazi yo kunywa yo mu bicupa ry'ameza ngo atuguruye ngo bamuha amazi meza ngo bo bakanywa amazi badaha mu mariba barundi kazi ubu dusigaye duhendwa tugahendwa nta n'umuntu n'umwe avyiyumvira ati ibi bintu nibiki urumva ngo abo bagabo babirabure n'ibikoho bamufatiye Uganda ngo bamutwara mu mashamba yerekeza Kongo bamumaza iminsi indwi ngo abana nabo batamukubita batamucunaguza ndetse bo bemera bakanwa n'amazi yo mu mariba kuko murabiza bavaka amazi yo mu mariba ari mabi
ngo bo bakamuha urumva uwitwa victime niwe bafata neza gusumba nuko bo bifata bakamuha amazi meza yo mu macupa nabo ngo bakadaha amazi yo mu mariba hanyuma ngo bakayaga n'ukuntu ngo ikirere gisa neza hari inyenyeri nyinshi nziza ariko ivy'ikirere muribuka muri Afrika ukuntu ikirere cyacu gisa neza ntikirononekara ariko nyene ngo bakayaga n'ivyo byose ngo mu nyuma ngo haheze iminsi 7 nimba ngo haheze iminsi ngahe ngo haheze iminsi 5 ngo haheze iminsi 5 ngo niho bamubwira yuko ngo bagomba bamurekure ngo hanyuma ngo niho ngo yamenya yuko abo bamukidinapinze ngo bagize contact na ntuzeye niyo na office ijejwe abo gutembereza abo bantuzeye abaturiste office ijejwe gutembereza touriste hanyuma ngo ministeri ya touriste nayo ngo icangwa ikominikana ngo na ambassade ya Amerika ngo ambassade ya Amerika ngo basaba amahera kanaka ariko ntiyayavuze igitigiri ngo ambassade ya Amerika nayo ngo ikitanga ayo mahera mwumvirize ngo ikitanga ayo mahera ngo hanyuma ngo baca baramuzana neza ngo baca baramugarukana neza agaruka Uganda ashobora kuja kuri ambassade bamuzana muri Amerika rero iyo interview yayigira afise ngo nubwo blanket yazanye ako ka blanket gatoya ngo ni gift ngo kandi ngo iri comforting umuntu yabaye kidnapped ukuntu wozana ibintu kwanza sinzi nuko wokwiyumvira mugabo agaca hindukira akavuga ngo abo bagabo ngo basezerana bamubwiye ngo we will miss you Cambry abantu bakwivye basavye yuko ure kugwa hatanze amahera hanyuma ngo basezeranye neza ngo bamubwira ngo we will miss you how can we keep contact urumva bamusaba yuko ngo bozo bamusaba yuko ngo contact zabo zozobandanya barundi kazi dusigaye urumva ubu nta numwanya barondera ibinyoma utuntu duto gusa nta nuwiyumvira nawe ngo icari cyamujanye uwo mu Hollywood umu actress ngo ari yagiye ngo kuraba gorillas nawe nyine yagiye ngo kuraba gorilla uyu urumva mu mashamba ngo yavunitse ari muri Wild Research uyu nawe ngo yari yagiye kuraba gorilla bose nabaki naba Hollywood ba California ba Los Angeles California barundi kazi jewe ikintu ntemeye ngiki nta hantu na hamwe kidnapper gutwaraga gufata neza naho wabura umwana mwese mumaze kubona ibintu nk'ivyo aho bishika muri za Nigeria abana bakabatwara bakagaruka bahinduye isura ntibigera babafata neza kuko ntibaba bakunezwe nimba bagutwaye bifuza yuko igihugu cawe canke umuryango wawe utanga ransom utanga kijya kiguzi age mahera baba baciye ntibanegwa ngo baza kurekura usa neza ngo no ntibanegwa ukwivye wukuri aza gutwara agukubita ugire tortire abahe telefone ativugana nabi wanye karagukubita urumva ibintu bibabaje mugabo ingo kidnap yo ngo kubona abagabo babirabure bo muri Afrika baba Uganda n'abakongo n'abaki bose yo murumva yuko ni ya mbere numvise kwisi igenda smooth ukamenga bagiye kuramutsanya kororo barundi kazi tudakerebutse tugatangura kuza turakurikirana movement z'aba bantu uko ubu bakoresha abagore aho hari 2019 ubu 2001 uwundi ibi bintu jewe ntavyo nemeye n'amahera baba bashiriye abagwanyi kugira babandanye intambara muri Kongo baba bagiye kugiranira inama nabo barabe bikenye canke batwaye izingwara nta kintu ntivyumvikana neza yuko ukuntu aba bantu batinya amashamba bogenda ata muntu wundi bajanye akagenda ari umuntu atakundi bajanye aba ba actress no mwisoko risanzwe iwabo ahantu hari security ishoboka ntibijana bajana n'aba bodyguard babo aba ba celebrity nta hantu na hamwe bijana baraherekezwa
baraherekezwa, yagenda kugura impuzu bakamuherekeza, yaja kwa muganga bakamuherekeza, yaja ku kazi bakamugenda inyuma, yaheza akazi bakamugenda inyuma bamutahana. Mugabo ngo mw'ishamba rya Kongo canke rya Uganda ngo yagiye wenyene. Barundi kazi no, tugende duca ubwenge. Kandi namwe mubonye baje mu Burundi ni mukanura amaso murabe bazanwa n'iki baca henahe. Aba bantu babaje mu manama ari very private. Muzoje kuri FBI files muze muraraba ukuntu aba spy bakora, muzoje kuri FBI files muze murakurikirana murabe trick zabo, movement zabo ukuntu bazigenza. Izi trick z'aba bagore b'aba Hollywood muri East Africa ntaho zitandukaniye n'ibintu byose by'aba spy maze kuzandaraba. Hari ibintu biba bibajanye. Kwanza navuze ngo movie nibi bya movie kwanza ntibirimwo, n'ibintu bibiri. Kuja gushimangira kubibizo ngwara hariho hose bashatse kugira ngo bacavuga ati no muri village kana kiri kure y'igisagara, kuko baramaramara iyizi ngwara ziriko ziraduka hano mu bisagara sagara bashika baramaramara. Rero bashobora kuvuga ati oh reka tugende mu gihugu imbere hariya kure, kuko naho basiga bayiranze ku gikombe cy'umwana agafatwa, famille yose bifashwe, village yose bifashwe. Canke reka tugende duhure n'abajya bagwana, kuko bajya abantu bagwana bo muri Afrika, East Africa, bajya abantu ngo ni migwi ngo y'aba opposition. Icambere na mbere leta z'ivyo bihugu, yaba leta ya Kongo, yaba y'u Rwanda, yaba y'u Burundi, yaba ya Uganda bavuga ngo niyo bava, izo leta nazo ziri ni nkene. Amahera zifata amadeni hanze y'igihugu kugira ngo ibikorwa byazo mu gihugu zibirangure. Bisigura yuko abo ntiboronka ibikoresho vya gisirikare bagurira, ntiboronka ibikoresho vya gisirikare bagura vy'igihugu cabo, no guca baronka ivy'umurengera batwara mu mashamba. Nukuvuga yuko ivyo bakora vyose mu mashamba ya Kongo, ababikora babirabure b'abayobozi bategereza kuba bashigikiwe n'aba bazungu. Kandi aba bazungu ni ngombwa bagende kuraba ibikorwa aho biba bigeze, baba bagiye muri inspection y'ibikorwa vyabo. Ntibombwira yuko abitwaza ibigwanisho muri Kongo bafata umwana w'imyaka 3 bakamubaka, umwana w'imyaka 12 bakamubaka, umugore bakamubaka. Nukuntu boca bavuga ngo ariko ngo ntibaciye ngo bapaka ngo umuzungu. Ivyo bintu ntivyumvikana. Barundi kazi, aya niyo makuru nari mfise ngejeje ngaha. Kora subscribe kuri Tuyagire Vanessa, shiramwo komanteri kuri iyi video, ibitekerezo mwimvira, genda kuri ayo macano murabe izo story nariko ndababwira. Murakoze, bye.